Mu Burundi umwe wese amenya habaye ngo muri kamere y'abarundi ntibakunda gutembera. Ivyo ni vyashikirijwe na ambasaderi Willy Nyamitwe mu bikorwa vya yanzu yahariwe igisata c'ingenzi mu Burundi vyatunganijwe n'ishira hamwe Visit Burundi riri kumwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi. Muri ivyo bikorwa rero intumbero niyo guca irya nino intambamyi nyamukuru zituma igisata c'ingenzi kidatera imbere mu Burundi. Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no Musi. Mwiriwe cane, ni David nizere ko meze neza. Willy Nyamitwe aserukira Burundi mu bumwe bwa Afrika yavuze ko mu ntambamyi zituma ico gisata kizingama harimwo ko abarundi badakunda gutembera. Ikindi yavuze nuko hariho n'ikibazo c'inyubako zidakwiye ahasanzwe hari ivyo bibanza, ngo bituma abantu badahurumbira gutemberera ibibanza vy'iratiro kandi n'ibihari bitamenyekanishwa. Ariko rero ngo haranibonekeza ingenzi zifatwa nabi n'abajeje umutekano mu gihe baba bariko bagendera ibibanza bitandukanye. Jacques Bigirimana, umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi, yaragarutse ku gihe vyigeze gushika umunyamahanga arahohoterwa n'ujeje umutekano. Aho rero ngo haba habaye kudatahurana neza hagati y'iyo ngenzi n'abo bajeje umutekano. Clovis kuri ciza batazira hasco ari mu bategura ibiteramo hano mu Burundi avuga ko atabajeje umutekano bari bakwiye kuba muri ivyo bibanza. Yavuze ati kubona umurongo w'abapolisi ahantu ugiye kuryoherwa bigutera ubwoba aho vyo guhumurije mu gihe ari igihugu nyabagendwa. Ubundi ngo kubona umupolisi bisigura ikindi. Ku munyamahanga wewe aza mu gihugu yabanje guciga akaza abonye ko kirimwe amahoro, bica bimutuma yiyumvira n'igituma yahaje abonye abajeje umutekano. Rasco yasavye ko borekera umwidegemvya ingenzi haba ku barundi canke abanyamahanga, ngo boheza bakumva ko bari mu gihugu cisanzuye kuko baba baje kuryoherwa. Ikindi nuko no mu gihe uwo Murundi amwakiriye atisanzuye nawe nyene arabibona. Muri ivyo bibanza yavuze ko hokwerekanwa ibibujijwe, aho yavuga ibibanza bitemewe gufatirwamwo amasanamu n'ibindi. Leonce Ngabo asanzwe arongoye Festicab, isabukuru rimenyekanisha amareresi n'ibindi bikorwa mva amasanamu, avuga ko nabo nyene mu gisata c'abaririmbyi canke abakina amareresi batoroherezwa gukorera mu bibanza baba bifuza. Usanga ngo ushobora gutwara ikete ryavuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ariko umaze gushika ku kibanza ntiwemererwe gukora. Jacques Bigirimana amenyesha ko mu biriko birategurwa muri ico gisata hariho inyigisho kubafasha ba rukerarugendo ku buryo atangenzi nimwe ishobora gutembera itari kumwe n'uyifasha, ngo vyoheza bikanakinga uko kudatahurana hagati y'abajeje umutekano n'ingenzi. Leonce Ngabo avuga ko mu kugira hatezwe imbere igisata c'ubukerarugendo hakenewe kumenya kahise, navyo ngo vyoca mu masanamu kuko afise ubushobozi bunini. Ati ivyo tubona mu mareresi bituguma mu mutwe. Niho yibutsa ko ireresi gitorenga yanditse mu mwaka w'1992 yamenyekanye cane mu Burundi no ku rwego mpuzamakungu, ngo yabaye igikoresho gihambaye co kumenyekanisha Burundi. Mbega nawe wibaza ko igisata c'ingenzi gikwiye gutezwa imbere mu buryo buhe? Duhurire muri commentaire dutandukira inkuru ngufi nazo. Umukuru w'igihugu ati iyo ndiko ndumva abagereranya berbe n'aba banki makuru ya za Tanzania, Kenya, Rwanda ndatangara. Ngo kuva berbe ibayeho hamaze kuba gutembagaza ubutegetsi inshuro zitanu zose. Yabivugiye mu ijambo ryiwe mu birori vyo guhimbaza imyaka 60 ibanki nkuru imaze. Yongeye ati haba inyuma ya 1993 aho ibanki nkuru yamaze nk'imyaka 10 itaritora, canke inyuma ya 2015 aho twafatiwe ibihano vy'ubutunzi vyatumye ibikorwa vy'iyo banki bihungabana, ngo kubona igihagaze tuyikeze. Ati iki ni igihe ciza co gutunganya ivy'ubutunzi. Umugwi Amagaba warasubiye kuba uwa mbere mu ihiganwa ry'imigwi y'abatimbo bavuye mu gihugu cose ku nshuro ya 5. Hari kuri w'Imana itariki 12 Kigarama 2024 aho hasozegwa ibirori vy'indwi yahariwe umurisho w'ingoma. Bigina kandi imyaka 10 iheze zemejwe n'inama mpuzamakungu ijeje indero n'imico kama UNESCO ngo zije mu matunga ndangakaranga y'isi.
mwomenya ko iryo higanwa ryari ryitabiriwe n'imigwi 33 muri 36 yari yitezwe. Bamwe mu bafise imodoka n'amapikipiki baridogera ishirahamwe Sopebu rijeje urudandazwa rw'igitoro mu Burundi ngo ntibakironka ubutumwa mu matelefone bwerekana igitoro bemerewe kunywesha. Bamwe bavuga ko haheze ukwezi bataburonka kandi bategerezwa kuburonka burindwi nk'uko tubisoma ku rubuga Facebook rwa radio televiziyo Isanganiro. Hari abatari bake baheruka ubwo baronse umunsi batangura gukoresha ubuhinga igitoro pass, bemeza ko baheruka kunywesha ico gihe. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira kuwa mbere.